turakeneye ko baturungikira abahinga mu byo gutunganya amakoperative kuko ahiwacu ntabyo tumenyereye. Ayo ni amajambo avugwa n'abenegihugu baba mu Gikungu rirare, aho basaba ko leta yobaha abahinga bakabafasha gutunganya amakoperative kugira bakorere hamwe. Uriko uraraba mu yandi makartier barafise amashirahamwe usanga biyungunganya kugira batezanye imbere, mbega ivyerekeye n'imibano canke se imigenderanire hagati y'abenegihugu hano muri Gikungu rirare bimeze gute? Bon, twebwe imigenderanire novuga ati irahari mugabo si myiza cyane kubera bivanye n'ukuntu tutaronka ibintu nyene byo kwiyungunganya mu buzima bwa misi yose. Ego. Mbega ahandi bagiye bahimiriza cyane ku bijanye n'amakoperative, harimo amakoperative sangwe, hari ayandi makoperative bagenda barashiraho. Mbega hiwanyu amakoperative ntabihari? Bo twebwe hano nta amakoperative ntayahari, ibyo twebwe mu bisanzwe nta nayo tumenya, ariko nibaza yuko hoba harabuze umuhinga muri ibyo byayo mashirahamwe kugira ngo azabitanguze hano, nayo twebwe ngaha ntayahari. Ego. Mbega nk'abatware ntaco mwama muciyumvira ko ku buryo mwashobora kwegeranya abenegihugu mubabwire ko mukwiye kuja hamwe na rijya kuja hamwe ari bimwe mu bituma abantu bungurana ubwenge bakanateranya bagafashanya no gutezanya imbere? Ntaco mukivuga ko iyo mukoze amanama? Bo twebwe ico twociyumvira, ariko urazi yuko umwenegihugu kugira aje hamwe n'abandi bisaba inyigisho. Twebwe rero nibaza yuko atamenye bukwiye dufise kubijanye n'ivyo vy'inyigisho vy'amakoperative. Nibaza yuko tworonka umuntu amaze gufata ivy'ubumenyi kugira ngo ashobore kudufasha muri vy'amakoperative. Kandi bije ngahe wacu vyomera neza cyane kubera natwe turavyifuza bamwe bamwe. Ico twosaba nuko tworonka abantu bafise ubumenyi kugira ngo baze dufashanye n'abatware bo ngaha, twegeranye abanyagihugu, hanyuma bashobore gufata izo nyigisho, hanyuma batwereke uko intango y'ukuntu twoshobora kuja hamwe hama tukiyegeranya n'ukuri baba bakoze cyane. Naye kubijanye n'imigenderanire na quartier bahereranye ariyo Mugoboka ya kabiri, basaba ko bashiriraho ikiraro ko kugira ngo bashikirane barinda kuzunguruka mu gihe uruzi ntahangwa ruba rwuzuye. Iyo quartier ubona aho hakurya ni quartier Mugoboka, aha turi ni hakurya yacu ni Mugoboka wa kabiri. Ntivyoroshe ukuntu dushikayo kuko kugira dushikeyo bisaba yuko tuba duciye hariya ku ntahangwa ku kiraro kugira ngo tuzunguruke duce ku Mutangano bishikonde dushike hakurya ku Mugoboka. Ntibitworohera nk'abanyagihugu kugira ngo bikunde ko twogenderanira canke hari nk'ikindi kintu cadutse kugira ngo bikunde ko twotabarana, ntibitworohera cane. Turavye nko kwiterambere ry'iki gihe muri iyi myaka turimwo, twebwe twosaba leta yuko yoshobora kuturonsa ikiraro c'imigenderanire kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza, natwe abanyagihugu tubandanye tugenderanira nk'uko bisanzwe nk'ahandi hose. Mbega ubu nyene atakiraro gihari muraheza mukahajabuka gute? Ntibitworohera turiko turajabuka kuko nk'iyi imvura yaguye uruno ruzi ubona aha hepfo ntahangwa ruruzura, rero umaze kuzura nta muntu yabigikunze ko ajabuka, ariko iyo imvura itaguye imaze nk'imisi ibiri itagwa birashoboka ko umuntu ashobora kujabuka mugana aho nyene abantu bose bahajabuka, canke hakabayo nk'abantu bashobora guterura abantu bakatujabura.